This is Homodi TV muri kumwe na Sipo Simon behind camera parfait. Turabifurije Noel nziza no mwaka mushasha kwemera Noel murazi uyu munsi n'umunsi ukomeye cyane kubasanzwe bemera Noel. Turifurije Noel nziza abakunzi ba Homodi TV n'abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi basanzwe bakurikirana Homodi TV. Uyu munsi twagendeye ahantu hakomeye cyane, ahantu hari kabera urubanza rukomeye, n'ahantu hari umuryango uriko wifuriza abana umunsi mukuru wa Noel n'abana n'abatamakazi, abantu bageze mu zabukuru. Bantu mukuze muze mwibuka yuko namwe aho aba bantu bageze mu zabukuru bageze namwe muzohagera, muze murabegeranya mubifuriza umwaka mwiza n'ibintu byoroshe cyane. Nkuko bisanzwe rero hari umuntu turi kumwe ngaha, akaba ari umwe mu basanzwe barongoye uwo muryango. Reka tuganirize gato atubwire iyo byavuye kugira baze bariyumvira gufasha abana n'abatamakazi, atubwire byinshi kuri uyu munsi mukuru ko mwabibonye. Byari ibintu byiza cyane, abana baryohewe n'abatamakazi baryohewe, byari ibintu byiza n'ibintu byo gushimira Imana. Turabaramukije. Ego ndabaramukije kandi ndabifurije nanje Noel nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2020. Murakoze. Ego nkuko mubivuze, jewe ndi umwe mu barongozi b'uyu muryango wa Sante Gidio, akaba ari jewe ndawuserukira hano mu gihugu, nitwa Nyamiyonga Eric. Rero nkuko mubivuze uyu munsi twari turamutse duhimbaza Noel, nkuko twama tubikora buri mwaka kuri no tariki twama dutegura uyu munsi mukuru, tugategura imfungurwa n'ibinyobwa, tukatumira. Mwabonye ko abatumire bacu bari bagizwe ahanini n'abana hamwe n'abatama n'abatamakazi. Ivyo rero hariho impamvu tubitegura gutyo, tukabitegurira iyo migwi y'abantu. Bwa mbere abatama n'abatamakazi nukubera dusanzwe tuzi yuko n'imigwi y'abantu usanga yibagiwe, ugasanga baguma mu mazu yabo nta ubitayeho. Ariko twebwe kubera dusanzwe n'ubundi dufitaniye imigenderanire mu mwaka wose, kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa 12 turabagendera, turabasanga iyo bari, tukabafasha tukabafasha mu dukorwa bo batishoboje kubera bamaze gusaza. Rero uyu munsi rero novuga ni umunsi wo gusozera umwaka, ariko kandi ni umunsi wo gushaka ngo tuhimbazanye hamwe nabo bumve yuko koko ko bafise umuryango ubakunze kandi ubitayeho. Ugwaruka nago impamvu nuko murazi yuko Uburundi bw'ejo, bavuga ko abana ari bwo Burundi bw'ejo. Abo bana rero nabo nyene barakeneye kubona ko hariho bakuru babo babitayeho, babakunze. Nabo nyene dusanzwe dufitaniye imigenderanire nabo mu mwaka wose, cyane cyane nk'aba bana biga mu mashure. Kenshi nko ku minsi ya gatandatu twama duhura, tukabahugura mu vyigwa bakurikirana ku ishure, tukabafasha no mu tundi tuntu dusanzwe tukubereka indero nziza, ingene bakwiye kwigenza, ingene bakwiye gukundana no kubahana, kugira ngo turerere Burundi. Natwebwe turumva ko ico gikorwa atari cy'amashure cyangwa cy'abavyeyi gusa, ahubwo n'abantu bose n'amashiramwe yose arakwiye kumva yuko kurera abana, urerera Burundi ari gikorwa gikomeye cyane kandi tudakwiye gutererana leta yonyene cyangwa abavyeyi. Rero ni muri yo ntumbero nabo nyene kuri uyu munsi turabatumira kugira ngo tubereke yuko imigenderanire twagiraniye nabo muri uyu mwaka, mu mwaka wose itagarukira ngaho, ahubwo no mu minsi mikuru tukwiye kwihimbaza hamwe nabo. Rero uyu n'umunsi ukomeye cyane kuri twebwe, nacyo gituma mubona twawuteguye neza, twawushizemwo umutima wacu. Si ibintu dukora dufata minenegwa, ahubwo tubishiramo umutima wacu n'ingufu zacu zose, kuko tufata umwanya ukwiye kuvyitegurira, tukarondera n'abadufasha. Mbere nico gituma mubona hariho n'indi migwi yaje kudufasha. Turashimiye cyane GFS, uyu mugwi w'abakina amareresi, nawo nyene waje kwifatikanya natwe. Nukuri turabashimiye cyane ku ntererano yabo, kandi bitanze, baje no kudufasha. Ntibatanze uburyo gusa, ahubwo nabo nyene baje kudufasha mu kuwutegura. Ni ibintu bishemeye cyane. Twosaba n'abandi bose bo bafise uwo mutima, bafise uburyo, bafise umwanya, nabo nyene baze baritaho gukora kwifatikanya n'abashobora n'abatunganya ibintu mwene ibi. Nuko rero uko nuko vyagenze, kandi turanezerewe cyane kuko aba bana, aba batama n'abatamakazi
iyo tubonye banezerewe twebwe tuba turonse icyo twashaka, icyo dushaka ni umunezero wabo, niyo mpera yacu, nicyo gituma tudahengeshanya kuma tubitegura buri mwaka kandi vyama bigenda neza, Imana iradufasha uburyo bukaboneka. Ego bigenda gutya bumutumira, ntihari abo badashikirwa n'ubwo butumire canke mukaba mutabashikako bakaba bataronka akaryo ko gushika ngaha? Ego ivyo birashoboka kandi birumvikana kuko abantu novuga ni bari mu bagowe canke batagira ababitaho ni benshi cyane muri kino gihugu no muri kino gisagara. Rero twebwe abo duhambije nibo dutumira, mugabo kandi hari ukuntu twama dutanga ubutumire ku mpapuro tukabuha abana bakagenda barabutanga. Iyo rero bushikiriye umuntu akatwitaba nukuri abatugiriye neza tuba tunezerewe. Rero birumvikana ko hari abadashikirwa, nico gituma dusaba yuko n'iyindi migwi yose n'ayandi ma association y'indi mihari eka n'izindi nzego zose zibishoboye ko zogwiza ibikorwa mwene ibi kugira ngo benshi bashobore gushikirwa, bashobore kuronka ababagirira umunsi mukuru nk'uyu, kuko hari abantu koko usanga ku munsi mukuru nk'uyu badafise ushobora kumuha icyo afungura, barahari. Rero vyoba vyiza yuko abantu bogwiza ibikorwa nk'ibi vy'urukundo byo kugira ngo bafashe abantu bose aribo batishoboye badashobora kugira icyo biha ku munsi mukuru nk'uyu wa Noel. Noel mu bisanzwe n'umunsi mukuru wo mu miryango uhimbarizwa mu miryango, mugabo hari abantu usanga badafise icitwa umuryango, ugasanga arashaje arakuze ari wenyene, abana biwe bagiye kurondera ubuzima handi mu yandi mahanga cyangwa mu zindi ntara, ugasanga rero umunsi nk'uyu arifumbereje ari wenyene. Urumva rero twebwe abantu mwe nabo nibo twama twifuza gusanga aho bari kugira ngo tubazane mu munsi mukuru nk'uyu tuwuhimbaza hamwe nabo. Ego umurongo w'umugwi Sainte Gidio mu Burundi, twabonye mwakoresheje uburyo bwishi, mwabafunguriye ibinyobwa, uretse umugwi GFS ukina filime wabafashije, hari ubundi mugwi woba warabafashije mu by'uburyo? Ego cyane, murabona aha mu Burundi uno munsi twakiriye abantu barenga 8,000 mu gihugu cyose. Aha mu gisagara ca Bujumbura honyene ibintu mwene bitwabitunganije ahantu hatatu, hari ngaha mu Kinama kuri Caritas, hariho kuri Lycée mu Nyakabiga, hariho no ku Musaga. Ibi byose ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane, kandi nukuri turashimiye cyane uyu mugwi wanyu washoboye kuza kudufasha. Mugabo hariyo nabandi, hariyo n'izindi nzego zaba iz'igihugu, hariyo ministere ijejwe ivyo ya solidarite nayo nisanzwe dufasha, baraduhaye umuceri, hariho banke nka Bankobu, hariho ONPR ijejwe gufasha abakozi ba leta bageze mu zabukuru, hariho Toyota Burundi, hariho n'abandi bantu benshi cyane tudashobora kuvuga bagiye baratanga intererano zabo kugira ngo ibi bintu bishoboke. Rero ibi ni ibintu bisaba uburyo bwinshi cyane budashobora kuva mu bantu bamwe gusa, mu mugwi w'abantu bamwe, ahubwo bisaba ingufu zivuye ku bantu benshi. Rero abo bose badufashije, baba bo navuze nabo ntavuze, bose nashaka ndonka ko kubashimira cyane gose, ndababwira ni ukuri mwarakoze ibikora inka kandi mukomeze kugira uwo mutima, kuko ibi inye n'ibintu bitera iteka abarundi bose, kuko bigaragaza yuko abarundi bagifise umutima wo gukundana, wo kwitanaho, cyane cyane wo kwitwararika abatishoboye. Ibi rero ni ibintu tutoreka gushimira abafise uwo mutima baduterereye cyangwa bo baraterereye n'abandi bantu babitunganije nk'uko natwe twabikoze. Ego akamotira yandi masosiyete cyangwa yandi mashirahamwe ukuntu zarafasha, ni igikorwa cyiza cyane cyo gufasha abana n'abatishoboye. Akamo babwira nakahe? Akamuntu babwira nakanyene nibagwize uyu mutima, nukuri bitange bafashe, kuko abakene ni benshi cyane, abakeneye gufashwa, abakenewe cyane cyane muri misi mikuru, kuko urumva babona abandi bagira imisi mikuru mugabo bo ugasanga barifumbereje, bariyugaranya maguzu yabo kubera ubukene bafise. Iyo rero habonetse umuntu abatumira
birabatera agateka kanini cyane gose. Uyu mutima rero n'umutima mwiza, n'umutima n'Imana irawushima, naco gituma tuvuga tuti abantu nibabwira umutima mwiza wo gufashanya, wo kwitangira abandi, ivyo ni ibintu vyiza cyane kandi bituma kuko n'igihugu gikira, kuko urukundo rwonyene nirwo rushobora gukiza igihugu. Rero turateye intege abantu bose kugira ngo bagire umutima wo kwitanga, wo gutangira ibikorwa vyiza nk'ibi vyo gufasha abatishoboye. Ego turaza bariko baturura kuri Homewood TV, ni beshe bakunzi ba filime n'abakunzi basanzwe bakurikirana ibiganiro byacu. Mutubwire mu gihe hoba umuntu yifuza guterera mu mwaka uza canke yifuza gufasha canke kuza kubafasha ibikorwa, vyogenda gute yo basangahe? Ego cyane, turashima cyane gose, kuko twebwe umuryango wacu ufise novuga nti imigwi myinshi ikoranira mu mazone nka yose, nko ngaha mu Kinama, nko ngaha anye kuri Caritas hari umugwi bahuriraho bakatunganya ibikorwa, hariho mu Kamenge, hariho mu Ngagara, hariho mu Nyakabiga, hariho ku Musaga. Turafise n'icicaro cyacu kiri muri ville haruguru ya Cathedrale, ahantu bita kwibarabara rya Avenue du Tirere, ni nyuma y'ibiro bijeje iperereza. Ushatse kuhadusanga yahadusanga, kuko hariho n'icapa kiri kwibarabara cerekana aho nuzenya yacu iri, aho siège yacu iri. Uwo shaka wese kugira icyaterereye yo aturondeye niyo tubura, yo dusanga aho hose navuze, maze tukamwakira kandi tukamuha n'uburyo bwo gushobora kugira ico afashije mu bikorwa mwene ibi, kuko si bivyonyene vyo gutunganya imisi mikuru, hariho n'iyindi bikorwa dusanzwe dukora mu buzima bwa misi yose buri munsi. Turafise abatama n'abatamakazi bo mu makartier twama tugendera tukabafasha. Murabona aba batwazanye suno musi gusa tuye nabo, ubundi rimwe mu ndwi turahura nabo tukabashira ibintu twatororokanije, ibintu twasavye mu bantu bakadufasha, tukabibashira, vyaba ari ibifungurwa, zaba ari impuzu, amasabuni. Ivyo vyose ni ibintu umuntu wese afise uburyo arashobora kudusanga aho dukorera. Nahavuze ngaha mu Kinama, ushatse kuhadusanga yo hadusanga, ushatse kudusanga mu Nyakabiga, ushatse kudusanga ku Musaga, mu Ngagara, mu Kamenge, bodusanga aho bakaduha ivyo bashaka kuduha kugira ngo tubishikirize ababikeneye, ababishaka. Ubwo bwose n'uburyo bashobora kudushikira. Okay, murakoze, tubashimire cyane mugwana uyu mutima, ejo muzofashe n'abandi basumba bamwafashije uyu munsi. Murakoze cyane gose, turabashimiye cyane namwe ko nukuri mwashoboye kwitanga kugira ngo iki gikorwa cyakozwe gishobore kwerekanwa birenze n'imbibe z'igihugu. Ibi nibaza ko ari ibintu abantu bakwiye kumenya kugira ngo nabo nyene bibakabure, kandi n'abasanzwe babikora nabo nyene bibongereza ingufu barushirizeyo kubikora, kuko ni viza cyane. Iyo ubonye umunezero, umwana anezerewe cyangwa umutama n'umutamakazi adasanzwe aronka umuntu amutwenza, ukabona uyu munsi arashoboye kugutwengera, abari insinzi mu buzima. Ico ni kintu rero twama tukwiye kwitwararika kwama dukora imisi yose, gutanga umunezero kuba ukeneye, kuko ni benshi bawukeneye mugabo bataronka aho bawukura. Mugabo umunezero uva mu abantu nibo bawutanga, nibo bawuhereza abatawufise. Rero natwe nico gikorwa cacu ca misi yose, iyo migwi y'abantu badasanzwe baronka abantu babitaho babakurikirana mu buzima bwabo bwa misi yose, twebwe nivyo twama dukora kugira ngo abo bantu dushobore kubaha umunezero. Murakoze cyane, natwe nka Homewood TV turabifurije umwaka mushasha mu muryango Saint Gidio mu Burundi. Mubandanye mugira uwo mutima, mubandanye mufasha abatamakazi basho. Murakoze cyane gose. Ego cyane, mwavyumvise bakunzi ba Homewood TV, twara ahantu hari kwabera event ikomeye cyane yo kugaburira abana n'abantu bageze mu zabukuru. Ukaba wifuza gufasha, yabivuze byose, yatanze ama address yaho mu musanga. Mwifuza gushigikira iki gikorwa, ni gikorwa cyiza cyane, aho abana baryoherwa, abantu bakuze bakanezerwa, bakajya bibongera n'iyindi minsi yo kubaho.
ukaba ukeneye gufasha wumvise aho basanga cyangwa ukatwandikira muri comment tukakubwira ko byogenda kugira ufashe tuzose guhura kandi mu mwaka wa 2020 nk'uyu munsi nyene aho tuzoba twaje nganye turavyiyemeje bakoze aho Mood TV muzo gwe mudukurikirana tukaba tuvuga ati ho Mood TV tugede kare mu entertainment dukundi ivyo wacu teze imbere ivyo wacu dushikikira ivyo wacu